umuririmbyi w'umudiho wa reggae azwi neza nka SAIDI BRAZZA yararyamiye ukuboko kw'abagabo muri ino joro ryo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 23 Ntwarante 2023. Amakuru atangwa n'umwe mu bagize umuryango wiwe avuga ko uyu SAIDI BRAZZA yaramaze amezi 2 n'inusu aha mu gisagara ca Bujumbura. Nyuma yaho niho yaje gufata umwanzuro wo kuduga, ariko yaduze atameze neza. Mbanze ndakwibutsa yuko uyu SAIDI BRAZZA umuvyeyi w'abana bane. Uyu rero ngo yafashwe ababara mu nda, ico afunguye cose aca dahwa nkuko mushiki wiwe abimenyesha. Nyuma yaho rero SAIDI BRAZZA niho yaciye afata umwanzuro wo kujanwa kwa muganga. SAIDI BRAZZA rero amaze gushika mu gisagara ca Ngozi yaciye aja ku bitaro Sedeskira aho beshi bitwa kwa Moise. Niho rero yaramaze iminsi agwariye. Ndakwibutse ko uyu SAIDI BRAZZA yavutse mu 1974 uri akaba yitavye Imana asize abana bane bonyene. Uyu SAIDI BRAZZA yari umuririmbyi akomeye cyane, yari umuririmbyi yabaye rurangiye no mu muziki wo ngaha mu Burundi, aho yagiye aramenyekana ku ndirimbo zigiye zitandukanye kandi zirimo ubutumwa bukomeye cyane. Turashobora kuvuga nk'iyo bitwa burikukiye, itariki ya mbere mu kwezi kwa mukakaro ni Burundi katigwa, heba mutugirira ikigongwe, iyo si mureba, kora wigire, kugasaka, kwakwanya, yameza amenyo, hamwe n'izindi zitandukanye. Kwinyeganyeza kwabo hamwe n'urumuri rwo hanze, ariko ndafise ikibanza mu bandi. Atari babizi uyu SAIDI BRAZZA yatanguye kuririmba neza mu 1990. Ico gihe SAIDI BRAZZA yari afite imyaka 16. Ico gihe rero n'indirimbo ziwiwe azaca kuri radio na televiziyo vy'u Burundi. SAIDI BRAZZA rero ubwiwe yivugiye ati, jewe ndaririmba ariko ndirimba mu gutsimbataza amahoro, gushigikira abamugaye, kuvugira uburenganzira bw'abana bo mwibarabara, kuvugira uburenganzira bw'abapfasoni, hamwe no kuremesha abarundi muri rusangi. SAIDI BRAZZA rero nkuko nabikubariye yari umuvyeyi w'abana bane. Umwana wa mbere yitwa Prince Kim, uyu yiga no kuri University y'u Burundi. Wa kabiri yitwa Ibrahim Sadi afise imyaka 17 ari ngayene mu gisagara ca Bujumbura. Wa gatatu yitwa Ineza Maya, uyu ari mu gisagara ca Ngozi. Uyu ndi yitwa Iwacu Noah, ariko uyu akaba afise imyaka 12 akaba yibera i Burayi. SAIDI BRAZZA yarivugiye ati, kuririmba ibintu birama, kuririmba ibintu biramba, kuririmba ibintu bifata ku mutima, kuririmba ibintu bidatakaza karanga, kuririmba ibintu bidatakaza umwimerere. Indirimbo rero turirimba zifashe abariho n'abazovuka kandi.
mukoma amashyi bantu bo mu gihugu cyose kuri uyu munsi w'agahimbare. Umubabaro udasanzwe ku Burundi, umubabaro udasanzwe ku muryango wiwe, umubabaro udasanzwe ku muntu wari we wese yaramaze kumviriza izo ndirimbo za SAIDI BRAZZA, kuko zari indirimbo ngirakamaro cyane, kuko amajambo yararimo yarakora ku mitima kandi avuga ku bintu bibayeho. Umuntu wese yamwipfurije iruhuko ryiza, hato nta kindi tworenzaho. Imana imushyire mu beza bayo. SAIDI BRAZZA rero yari umuririmbyi w'umurundi, umuririmbyi atazokwigira yibagiranwa habe na gato ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kuko yari umuririmbyi yakunda guhanura abantu, yari umuririmbyi yakunda gukoresha ijwi ryiwe cyangwa se impano yiwe mu guhanura abantu, amukuyobora abantu kandi mu nzira igororose. Bimwe mu bitekerezo byagiye biraboneka mu banyagihugu bagiye batandukanye, abenshi bagaruka ku ndirimbo ziwe bavuga ati hamwe n'abandi baririmbyi boza baririmba indirimbo zishaka kumera nk'iza SAIDI BRAZZA zirimo ubutumwa bwinshi, ibintu bizagenda neza kandi nanone abantu bohinduka bigiye bitandukanye. Uyu SAIDI BRAZZA tumwise umuligene cyangwa se umunyabigwi, nitwo batwibeshe, duhoze ababuze uwabo kandi muri rusangi abarundi bose, kuko n'uruhombo ku gihugu cyose. Yari umuririmbyi aririmba mu mudiho wa reggae kandi rest in peace SAIDI BRAZZA, nta kindi tworenzaho. Nze ndakwibutsa imbere yuko ntandukana nawe, nyabona nimba utaratonda subscribe cyangwa se aho wanditse sabone kuri iyi YouTube channel yacu, nakubari ko uriko urahomba byinshi cyane, kuko ndazi neza ko hari byinshi utaruzi, ndazi neza ko hari byinshi utamenyeshejwe, ugomba kumenyeshwa na James Bombardment biciye kuri iyi YouTube channel yacu. Amakuru ducishaho ni menshi, ndetse nayo duteze gucishaho ni menshi cyane. Nimba udashaka gucikwa n'ibiriko biravugwa ngaha mu Burundi cyangwa se hanze y'igihugu, bashobora gutonda wanditse subscribe cyangwa se sabone kugira ngo amakuru nk'ayazoze ube uraba uwa mbere kuyamenya. Menyeshe ko kiganiro Animation Time agica kuri YouTube channel yacu, iganiro kiba kiriko kivuga ku bintu biba biriko biraba mu gihugu cacu cyangwa se ahandi hantu. Rero dusubire mu kindi kiganiro, je nkuko bisanzwe ndi MC Bombardment, the one and only, the master, the monster, the tough Darian, the one and only. I'm a special upon right teaser. Pick your own dreams and go after them, so that when they won't start charity, you are the first one to notice. If you love my life, so if you don't, I don't care. I never stop when I'm tired, I stop when I'm done. I am MC Bombardment. I gotta no more English for what I say, but only united do stand, divided they will fall. We have to stand as we are already independent. Like, comment and share. God bless. Ciao ciao.